Kwewe tugihe. umva je ngiye kuri Gisha TV. Gisha TV yaduteguriye ihiganwa Mm. ry'abana b'abarundi bafise talenti zo gukina komedi basetsa bakina urwenya. Ubwo uravyumva rero ebana yaje hageze. Rero byane byo bisabika. Umva bisabwa kuja kwiyandikisha kuri Gisha TV. Okay. Ubwo rero ikindi kintu naco nokumenyesha Mm. bazotora banyuze ku rubuga rwa YouTube ufyonde like na share na comment. Ubwo urumva nuko bimeze nko mu nkambi ya Mahama ho rero ni wararaye ubu twese turimwo. Birashushe cyane. Ubwo rero abandi bantu noshimira cyane Yego. ni Diamond Mugisha n'abafatanyabikorwa bose bakorana. Nukuri kw'Imana Imana izibampera umugisha. Yarabonye yuko Imana yabakoreyemo, yarabonye yuko byari bikenewe ko twerekana tara zacu. Ubwo rero naje je ndiko ndihuta kugira nje kwiyandikisha nanje sinzoburemwe mwo mubare. Ubwo rero mwe tuzosubira. Sai rakoze mone kazagiye.